Yo, hero Monna Walda turonda kuramutsa hanyuma ntarateva nashaka kukwibutsa ndiwe mwana w'igihugu bita BAINTURO ndiyemeje cyane yuko nakubabaje mu ngingo wafashe wapi ntabwo vyoroshe gwantanamo naho njyama nta gutora gatiro ivyiyumviro byarantwaye singipima nirobo ishari ryawe rirashize ikibi mu ngiro niyirukiye byinshi bimburira akamaro nazimiriye mu nzira sanga ndigwantanamo egisaha isumba umwaka umunsi ngora kumara ntibagiye inzara inyota mu nda vyo turamana ega ingwara mbona diza kunyifatira niyo mpamvu ndagutuye biti rikamarira kugira ndabe basi yuko gomba barira yo ega kwidegemvya nanje ndabikumbura muga ariko mbona devo ntagomba kundekura nk'ibikora yarambesha ko bitoduteranya muga nabona bidateba gucangana ega baba nega bose twahora tugendana ubu narabize bose nasunze tugenzanya kuko rino kosa narikoze bambona pica ndayikorira heza ndasohora kamaca ndafatwa muga wapi nta kugemura kinji wankoreye songe ndagukumbura naho wansutena cyane ndiko ndakosa imbabazi ku muryango ndadisabiye ndazi ko amarira menshi ariyo nabasigiye byo nakora byose ntaco nababariye mwihangane cyane gose ndazimura nkomboye. Ola abakunzi ba Sten TV worldwide, this is Sten promoter wa undi nyene y'amabakorera vya bindi uno musi naho turi kumwe n'umuntu adasanzwe benshi muramuzi twaramubakishirize ko nganyene kuri Sten TV worldwide kuri micro ni Sten promoter, behind the camera ni promise cameraman mwe y'amabikora nyene kugiye amabikora n'uno musi ndibaza hariho nakarusho kaza kurengako umuririmbyi ariko arakora byinshi aho tubona no mu mahiganwa agiye atandukanye turavuga nko kuri beat aho ari kuguma atasagura gusa turabona ariko arakora n'ibindi aho yiyitagwa gasore ubasigaye yitwaga gasore mbwira mu kugwanirira abantu mu kuvugira abantu abana bariya bagiye batandukanye kugira bashobore kubabarirwa abakoze ibyaha bashobore kubabarirwa niwe turi kumwe nawe so wundi ni Sten ndibaza muramuzi abenshi bakurikirana ibiganiro byacu muramuzi ni Sten niwe twashoboye kubazanira kugira tushobore kumubaza byinshi kubijanye n'igikorwa ciwe cyane cyane gishasha cyo yashoboye kwita Monna Walda. Sten ubwa mbere na mbere turakuramukije kwanza. Ya nanje ndabaramukije. Urameze neza? Ukibibona nawe. Ruki ziguma zihindagurika urumva anytime gumuchanging. Ya Imana igumuhezagira. Imana igumuhezagira. Sten turavuga cyane ku ndirimbo yawe ya Monna Walda n'umunsi urumva nta birebire byo kuyaga ko turayaga ku ndirimbo yawe ya Monna Walda washoboye uririmba wishize nko mu kibanza cha BAINTURO. Yes, wiyumviye gute kuririmba kwanza indirimbo ya Monna Walda? Bo indirimbo naririmbye mu gihe umugenzi wacu w'umukapel asanzwe abikora fresh yitwa BAINTURO, ni mu gihe tuzi yuko ari mu bihe bitameze fresh. Hama nanje nk'umukapel mugenzi we ndavuga ati kumbure reka nishire mu kibanza ciwe kugira ngo sigure ingene ababaye yari ingene bitameze fresh ndabisigurira abarundi batabidi canke bamaze kubibona kugira ngo numwe afitane konfi agire cakoze bigende fresh. Yes, mu Burundi dufise abaririmbyi benshi kandi abarapere benshi n'aba-R&B benshi kubera iki wewe wavuyemwo urumu kavuga ati je ndashoboye kumwitangira nica ikintu cagusugumye kugira ushobore kuvuga ati ndashobora kumusabira ikigongwe kugira ari ubabarirwa ashobore kubabarirwa canke ari vyanka muga navuze mu gihe tuzi ko dufise abaririmbyi benshi kandi banakomeye kugusumvya bashobora kuvuga nico bavuze kikagira aho gishitse umugu kavuga ati je muri benshi ndavuze. Ya vyarashitse kweri ni Imana yampezagije ico ciyumviro ndakivyukana hama umunsi navyo ati sinshobora kukirarana reka ngende muri studio TikTok nkora ikintu kimeze neza kandi ndashima kuko indirimbo deja yarashitse mu muryango wa BAINTURO kandi bayakiriye fresh. Ubwa kabiri yarashitse muri lebo asanzwe arimo ya Empire kwa ndavuga kwa Satpi bimeze fresh indirimbo barayakiriye bien hama turindiriye yuko yogirirwa ikigongwe kabisa. Monna Walda kumushira muri title y'indirimbo yawe wewe ho nta kibazo byo byaraguteye kuko na BAINTURO kugira ashobore kugira ico kibazo yaho cover wewe title y'indirimbo kacha gukoresha izina rya Monna Walda wewe nta kibazo byo byaraguteye bo no kuvuga indirimbo nashatse kuyerekeza kuri Monna Walda kuko ari bafite ikibazo hama ndizera neza ko wumvirije neza content y'indirimbo nta jambo rikomeretsa entre ya BAINTURO na Monna Walda n'amajambo yubaka akapera kwanza ku ndirimbo ya Monna Walda ku batarayumva bashobore kumva ayo majambo akomeretsa nayo adakomeretsa yo bari muri iyo ndirimbo
kugira n'abari bafise imitima ihagaze bumvise iryo Monna Walda bashobore kurema mu mutima wabo. Yap. Yo, hero Monna Walda turo ndakuramutsa kanyuma ntarateba nashaka kukwibutsa ndiwe mwana w'igihugu bita BAINTURO ndiyemeje cyane yuko nakubabaje mu gingingo wafashe wapi ntabwo vyoroshe gwantanamo naho njyama nta gutora gatiro ivyiyumviro byarankwaye singipima nirobo ishari ryawe rirashize ikibi mu ngiro niyirukiye byinshi bimburira akamaro nazimiriye mu nzira sanga ndigwantanamo egisaha isumba umwaka umunsi ngora kumara ntibagiye inzara inyota mu ndavyo turamana ingwara mbona diza kunyifatira niyo mpamvu ndagutuye biti rikamarira kugira ndabe basi yuko gomba barira yo ega kwidegemvya nanje ndabikumbura muga ariko mbona devo ntagomba kundekura nk'ibikora yarambesha ko bitoduteranya muga nabona bidateba gucangana ega baba nega bose twahora tugendana ubu narabizi bose nasunze tugenzanya kuko rino kosa narikoze bambona pica ndayikorira heza ndasohora kamaca ndafatwa muga wapi nta kugemura kinji wankoreye songe ndagukumbura naho wansutena cyane ndiko ndakosa imbabazi ku muryango ndazisabiye ndazi ko amarira menshi ariyo nabasigiye byo nakora byose ntaco nababariye mwihangane cyane gose ndazimura nkomboye. Yagutwaye umwanya ungana gute kugira ushobore kwandika indirimbo nk'iyi? Ya bo nk'ivyiyumvira narakoze ibishoboka byose kugira mu masaha 3 ari imbere indirimbo izoba yasohotse. Kugira ushobore kuronka urumva abo bose wavuze ati abashoboye gukora iyo ndirimbo ya BAINTURO bashobora kumustena kugira bavuga ati indirimbo imeze neza bakoze amakava bamuhayagiza ko ikaba imeze neza mugubu atacho bamufasha batakimugemurira no kumugemurira. Wewe wamenye gute kivyo batabimukorera? Bo mu gihe wumvirije indirimbo kwanza kumviriza neza urumva content yayo hama urishira mu kibanza mu gihe uzi ko ufise abagenzi ivyo byose bikaba byarabaye muri kumwe na babagenzi muga bataguhanuye indirimbo cyumva ko yisiguye cyane. Yes, indirimbo yarasohotse turavuga iramaze nk'ikintu cindwi ku rubuga rwa YouTube. Suko kandi irikira kwirikiranwa cyane mu ndirimbo zose zine ufise twavuga ko ari nkayo ndirimbo iri hejuru kuruta izindi zose. Nico ikintu yumvira kigiye kuguhindurira mu muziki canke igiye kukugira we nka double 10? Boje ntaco nifuza ko yongira cyane ahubwo nuko yogira icikoze kugira ngo habihinduka haboneke zambabazi kuri mugenzi wacu ivyo byo babikwiye kuko niyo target nari mfise. Mu gihe yo babarirwa kubgawe kubw'indirimbo yawe nkawe wo kuyumva gute? No kuyumva neza cyane nawe cyo vyumva. Yes, ni cyo kintu cyatumye wandika indirimbo ya Monna Walda. Turagenda warahari ikiganiro wakoze kuri Isaac TV uvuga ko indirimbo boss indirimbo aba boss hari ukuntu wayivuze ko bitameze neza urumva nkuko wewe washoboye kuyakira mugabo wavuze uko uyumva wewe nka wewe. Ndabire kuri ubwo n'abasabire kuri we niko kuko nico gituma mvuze ati wavuze uko uyumva wewe nka wewe. Ni he wabonye defo ubona hakwiye gukosorwa mu ndirimbo aba boss? Ntibigikunze kwikosorwa kuko baramaze gupostinga. Yaramaze gupostingwa mugabo imbere hari ibikorwa bindi. Numva kugira ntasubire mu makosa yakoze. Icyo ubona yo hava kora kugira tuvuga ati ari present y'amakosa yo yarakoze mu ndirimbo boss imbere ntihaze kuba nk'inyuma. Wewe ubona hakwiye gukugwa iki? Sinovyita amakosa novyita kutagira nivo yo kwandika kumenya kwandika text yogira icifasha umuntu kuko nta message nigeze numvamwe hajya anye peri nta bishasha. Nico gituma turiko turavuga ati aho ubona aho bahari defo hakwiye gukosorwa ni kwandika text ni kumenya kwandika text. Ni kumenya kwandika text. Yego kabisa. Cyonyene ibindi aragerageza. Ego niyabandanya akora bizogenda fresh. Ugiye muririmbyi wavuze ngo nta ndirimbo nimwe araririmba ngo ikunezere. Oya ntibirashika kweri ntaranyemeza nta n'umunsi warimwe mugabo mvuga ati courage sana bizogenda fresh. None ko tuzi umuntu kenshi umumenya hari ikintu kiza kana kayoba yakoze w'ikintu cyatumye umumenya n'icyaha? Umuntu mwashana kumenya namuhuriye ngaho mwibarabara muga hari akagisyo kana kakababaye ko
bo icyambere je namumenye yaratamba kera ugeje nenda muza atamba sinzi ingene yaje kugira ibintu bitajanye muri hip hop kweri kwanze rya si hip hop ujya mu gihugu we ntawe turamenya ingene bawita yani vya iboro vyo muri Kongo umuzi nk'umudensa rero je namumenye atamba yego kweri nturamumenya mu buririmbyi umuze akiri umutamvyi muga mu buririmbyi nta kintu arakwereka kugira ushobore kumumenya boya ntaranyemeza vraiment ndamubona mugabo ntarabisabwe yuko azobanza nyemeze wanje aze kuri trap nyene akora akantu ku munsi yes double 10 twayaze vyinshi ndibaza twaganiriye kuri main idea y'ivyo y'ivyo bintu vyari bikenewe ndibaza vyinshi twabiyaze ko nicaye ikintu kome message shobora gutanga kuri Monna Walda nk'ubu woba waribagiye gushira mu ndirimbo oya ntaco nibagiye vraiment bijya birakwiye mugabo ico nsaba ijya ndirimbo ingene mu kuyumviriza uyumviriza uri pose hama utahure uko yanditse ntutahure ukundi kuntu wishakiye kuko iyo umuntu atahuye kutariko acagira ibindi bintu bitajanye nuko umuntu yari yabikoze ivya mbere indwi iraheze indirimbo iri ku rubuga rwa YouTube amajambo yarasohotse ndibaza Monna Walda aramaze kuyumva iyo ndirimbo ni nk'icyahe ikintu woba wibaza ko coba gituma n'ubu ico wagomvye kitarashika bo je ndacarindiriye kuko si ivyitonze ngo bimiri uwitonze ngo amira ibinotsi urumva naho yo bari karavyumvira ko ni bon yose kacirangira kuko narasavye sinategetse siko harya narasavye sinategetse kabisa kandi iyo umuntu asavye neza kenshi baramuha kandi niyo umuntu asavye imbabazi kenshi barazimugirira akajambo kamwe ku bakunzi bawe n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi abakunzi banje ubwa mbere na mbere ndabatumira kubandanya mufyonda partage harya hanye ndirimbo yitwa Monna Walda mwarayibonye ubutumwa burimwo kugira ngo ishikira abarundi bose kuko iri kivugira umwana w'igihugu BAINTURO yes ni Sten promoter kwa kundi nyene kuri Sten TV Worldwide twari kumwe na double 10 umuntu afite izina ry'amateka bavuga ati ni ikintu ntazo pfa nibagiye ko double 10 yadubwiye ku batari bakurikirana ibiganiro byacu canke bashobore kugira kumviriza ikiganiro twe twakoranye na double 10 ubwa mbere yatubwiye ko ari date d'anniversaire yiwe double 10 tarike 10 z'ukwicumi ariho anniversaire yiwe ayikora iheruka kuba mu kwezi guheze yes turabakunda cyane mwe mwese mubandanya mudukurikirana ni gufite na subscribe like share comment n'ibindi usanga bikenewe cyane turabakunda cyane behind the camera ni promise and the mic ni Sten promoter ciao